uyu munsi hariho umuntu atazi nuko ariko agendera mu bipfuye, hari n'ubushobora kwishigikira, ariko umuntu by'ukuri yabikijwe ibanga ry'Imana aravuga ati inzira ndiko ndacamwo reka ndayivemo, akamenya kuzimuruka hakiri kare, agasaba imbabazi Imana, agasubira mu murongo. Haleluya. Ariko utabikijwe iri jambo bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Mana yanje, mwami wanje, ndanezerewe kubona nsubiye kuronka akanya keza nkaka munsi imbere yawe mwami Imana, nguhimbaza, ngutazira, nkuninahaza, nifatanya n'ivyaremwe byose bidahengeshanya kugushima, kuko inyoni ziraririmba zivuga ubukuru bwawe, ntizirima, ntizimbura, ntizigira n'ibigega, ariko urazitwararika. Twebwe rero nk'abana b'abantu mwami Imana, reka tugushime kuba tugiriye neza, waturemye mu buryo butangaje, ndetse uduha ishusho ryawe, ushira n'ubumana muri twebwe. None mukunzi mwiza, uhimbazwe kandi ushimagizwe muri vyose. Ndagushimira kandi kuba tubikije ibanga ryawe mwami Imana, bakwizeye. Uyu munsi turabana b'Imana, uyu munsi turabaraganywa na Kristo, uyu munsi twaratoranijwe. Uyu munsi mwami Imana, utubona ukubona Kristo mu ijuru ni kutubona nk'abakwizeye. Ni iby'igiciro kinini umwana w'umuntu akwiye gushima, wakwizeye yose akwiye gukenguruka, kuko turaba agaciro mu maso yawe. Ushimwe kandi wubahwe muri byose na hose mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Ego rero ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe. None reka rero tuganire ijambo Imana yampaye uyu munsi kuganira namwe. Ni ijambo rivuga ngo mbega umukizwa arushika abandi. Haleluya. Kuko haraho umuntu avuga umukizwa, haraho umuntu mbega arushije kubundi abandi. Haleluya, haleluya. Ndakeneye ko uyu munsi umuntu amenye igituma umuntu akwiye gukizwa. Haleluya. Reka rero dusome mu Baroma igice cya 3, turasoma kuva ku murongo wa 1 dushikane ku murongo wa 4. Aravuga ngo Paulo yishura abamuhaririza, none umuyuda aruta abandi ate? Canke gukebwa kumariki? Arabibarusha byose. Icambere nuko abayuda babikijwe ivyavuzwe n'Imana. Tuvuga iki? None bamwe batizeye, mbega kutizera kwabo kuzohindura ubusa ivy'Imana yizigiweko? Oya namba. Ariko Imana iboneke ko ari nyakuri, niyo umuntu wese yoba ari umubeshi, canke handitswe ngo kugira ngo mu majambo yawe uboneke ko ugororotse, kandi utsinde nuwashika mu rubanza. Amen. Ngaha ijambo ry'Imana nashaka ko tuganira ko cyane n'iri jambo rivuga ngo none umuyuda aruta abandi ate? Haleluya. Mbega ubundi umukizwa arushiki udakijijwe? Haleluya. Ngaha ijambo riratubwiye ngo canke gukebwa kumariki. Gukebwa no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe muri wewe bimaziki. Urumva ngo arabishura, ngo arabibarusha byose. Haleluya. Icambere ngo nuko umuyuda yabikijwe ibyavuzwe n'Imana. Umuntu akijijwe ubundi. Haleluya. Umuntu akijijwe ubundi yabwirizwa kurusha utarakizwa. Icambere nuko yabikijwe amabanga y'Uhoraho. Uyu munsi arafise amajambo y'Imana bitswe muri we. Haleluya. Arafise amajambo y'Imana bitswe muri we atuma mutandukanya n'abatizeye Imana. Uyu munsi ukabona warakijijwe, ariko ukaba ukisa n'abandi bantu bose, nturakizwa. Haleluya. Nturahinduka. Uva by'ukuri iyo wizeye uyu mwami, ubundi wategeza kucugira inyota n'inzara y'ukumenya amabanga y'ubwami. Haleluya. Ugira inyota n'inzara y'ukumenya iby'ubwami.
rero umuntu yakijijwe by'ukuri akimika Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, uye rero murumva yuko agira iki? Arusha abataramwizera. Haleluya. Arabaruta. Kubera iki? Azi icyo ijambo ry'Imana rivuga, akamenya ibyo akwiye gukora n'ibyo akwiye gukorwa, akamenya iby'Imana yanka n'iby'Imana ikunda, iby'Imana yanka akabyirinda, iby'Imana ikunda akaba ari byo arimbura ko ku murango no mwijoro, akaba ari byo yizera, akaba ari byo agenderako. Haleluya. Haleluya. Uko ico nico cyambere icyerekana umuntu by'ukuri yimitse Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe muri we. Haleluya. Arengogwa n'amategeko y'Imana. Haleluya. Ngo arabibarusha byose, ngo icyambere ngo nuko abayuda bakijijwe, babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Ngo tuvuge iki? Naho bamwe batizeye, naho bamwe batizeye. Urumva harimo abayuda batizeye. Haleluya. Bariho uyu munsi twebwe turaja abizeye Kristo turishira mu kibanza. We ariko aravuga ku bayuda, mugabo uyu munsi turavuga ku bizeye umwami. Haleluya. Abayuda burya abanyisirayeli, mu byumve ku banyisirayeli tuvuze kuri bo, tutavuze uyu munsi ngo tubone ko bakijwe nabo baharugwa nk'ababikijwe ibanga ry'Imana, kuko natwe uyu munsi ibanga turarifise, ndetse hariho nabo turirusha, kuko bo uyu munsi benshi ntibizera yuko Kristo yanaje. Haleluya. Ariko urumva ko bobo ngo hariho ababikijwe iryo banga, ngo tuvuge iki? Ngo naho bamwe batizeye. Hariho uyu munsi abatizeye, kandi nibo benshi batizeye ko Kristo yaje, batizeye n'iryo jambo. Haleluya. Mbega kutizera kwabo kuzohindura ubusa iby'Imana yizigiwe ko? Oya, iby'Imana yizigiwe ko ntibihinduka ngo nuko batizeye. Haleluya. Kandi n'isezerano bafise ntirihindurwa nuko batizeye, kuko aba bayuda bo ngo Imana yabibikimba bazizabo. Haleluya. Sibyo, ariko sibyo nagomba kwigisha ko uyu munsi. Icyo nagomba kwigisha ko nuko umuntu yizeye arabikijwe, yabikijwe ibanga ry'Imana. Haleluya. Azi ingene yitwara, azi amategeko y'Imana, azi ikibi akamenya guhitamo ikibi n'icyiza. Haleluya. Uyu munsi hariho umuntu atazi nuko ariko agendera mu bipfuye. Hari n'ubushobora kwishigikira, ariko umuntu by'ukuri yabikijwe ibanga ry'Imana aravuga ati inzira ndiko ndacamwo reka ndayivemo, akamenya kuzimuruka hakiri kare, agasaba imbabazi Imana, agasubira mu murongo. Haleluya. Ariko utabikijwe iri jambo arirongora ni nk'impene. Haleluya. Ni nk'impene, haca hirya haca hino. Impene iragoye kuragira. Rero n'umuntu atabikijwe iri jambo aragoye kuragira, ariko wabikijwe iri banga. Haleluya. Ijambo ry'Imana rikaba rigwiriye muri we, riramumurikira, rikamurongora. Haleluya. Murumva rero ko hariho ubudasa, utazi iby'Imana n'ubizi, hariho ubudasa. Haleluya. N'ingendo yabo si imwe, n'ifato yabo si imwe, imvugo yabo si imwe. Haleluya. Haleluya. Si imwe. Rero ndakwifuriza muntu w'Imana kugira iki? Kurongorwa n'iri jambo. Haleluya. Niwemera ngo rikurongore, ntuzozimira. Haleluya. Ntuzozimira. Kandi hazokwama haboneka ubudasa. Hazokwama haboneka ubudasa, kuko wabikijwe. Haleluya. Ubitsa amabanga y'Imana muri wewe. Ubitsa amabanga y'Imana muri wewe. Ariko ubundi nakubwiye ko yitwara uko agomba, kandi ntibimutera n'ubwoba, ntibimutera n'isoni. Nta namwe mu w'Imana ari muri we ngo amukebura mubwira ati yo nzira ibyo uri kurakora sibyo, garuka. Ijwi ry'Imana ntaryo yumva. Haleluya. Ariko uwabikijwe iby'Imana yumva n'icyo Imana ivuga. Haleluya. Nkemu w'Imana akamurongora. Rero ndakwifuriza muntu w'Imana kurongorwa n'iki? Na mpemu yera, kugira ngo ibyo wabikijwe umenye kubikoresha neza. Haleluya. Kandi umenye no kubikoresha mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye, kuko umwami aragukeneye kwibyamwa mu gihe cyose.
haleluya, aragukeneye ko ibyamwa mu gihe cyose. Uri mu bibazo, uri mu munezero, uri muki, Imana irakeneye kukubona ko ivyamwa, kuko urazi neza ko umukristo abonekera neza uwo ari we mu gihe kigoye, mu gihe cy'abigeragezo. Haleluya, niho umukristo yabikijwe amabanga y'Imana agaragarira neza uwo ari we. Haleluya, akerekana la différence hagati y'utabikijwe iryo banga, utazi amabanga y'Imana. Niho bimbonekera neza uwo ari we, ukamenya kumuranja mu kibanza akwiriye. Rero Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Mana data rugira byose uri mu ijuru, ndagushima kandi ndakuninahaza. Uri Imana yatubikije ibanga ijambo ryawe, kandi uritubitsa nk'abana bawe mu mitima yacu, kandi uwemeye kurongorwa nawe naryo wese nta na rimwe azimira, kuko agendera habona. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byacu kugira ngo ntibitsitare. None Mana y'amahoro, ndasengera abantu bose bazokumvira ijambo bagira inyota yo kugira ngo iri jambo ribe muri bo kandi rigwiriye, kugira ngo rishobore kubarera no kubatoza indero nziza. Urakoze kubyumvise kandi ko wemeye kubidukorera. Icubahiro nishimwe bibi byawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.